turaza kuvyumva mu ijambo ry'Imana, tuza kwakira mu mwuka y'imisa kw'Imana idutuma guhezagirana, tubwirana tuti Imana niguhezagire kandi kuzigame. Imana rero burya yamaze kubitubwira ko imaze kuduhezagira. Abegeranye turamukanye, duhana amahoro y'Imana, kandi uno munsi ndabaremesheje ntawe covid ifata, ngo nuko yahaye amahoro mugenzi we. uri hagati yacu nk'umuvyeyi wacu, uhejeje kuduha umwaka, uhejeje kuduhezagira, kuko turi ibiremwa vyahezagiwe, kandi natwe dawe mwiza, twaje guhezagira Imana yacu, twaguhezagira wewe Mana waturemeye agashusho kawe, tuguhezagira kuri Imana idukunda, kandi dukunda urukundo twiharije. Urakahezagirwa dawe, uruka kudukunda urukundo twiharije, umwe wese wamurengukanye imbere yawe, wamugabiye ubuzima, wamugabiye umwaka mushasha, wemerewe guhezagirwa umwaka wose, kwa mashidawe. Ikintu twabonye gikomeye gihambaye nuko Yezu uwe nyene ari we yatanze umuhezagiro, kuko twari tumenyereye abasaseredoti ari bo batanga umuhezagiro, ariko uno munsi nkuko muhejeje kuvyibonera, Yezu we nyene niwe yagize ikimenyetso cy'umusaraba, we nyene ubwiwe akaba ari we yagikoze biciye mu isakaramento ryeranda, kugira ngo aheze arungike abantu basubire mu mihana yabo. Sanganire n'imihezagiro n'imigisha yamaze kudutegekaniriza muri uyu mwaka twimirije n'imyaka yose izowukurikira. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Ingoma na Mutima Mweranda, kira ku rukundo bagufitiye, gomera muri bo umuriro wawe, tuma umuzirikanyi wawe nta kitazoremwa, uzohindura n'isi. Dusabe Imana babakwije mu bwenge bw'abakwemeye, wa muco wa Mutima Mweranda, gira uduhe umuzirikanyi mwiza, tubashe gutegera ivyiza, uhora utubera umuhoza duhimbara. Ivyo turagusaba kwa Yesu Kristo nyene wa mukama wacu. Mutima Mweranda nuze muri iri koraniro ryacu, nuze muri iki giteramo cacu, nuze muri iki gisabisho cacu, nuze muri ubu bukengurutsi bwacu, nuze muri uku gusanganira imihezagiro kwacu, nuze ubane natwe. Ntawe ushobora kuvuga ati dawe Imana ni dawe atavyohejwe na wewe. Nuze utwoshe kuninahaza Imana Data, Mwana hamwe na wewe mu butatu bw'umwunze mu Mana imwe rudende. Nuze ubane natwe kugira ngo umutima wacu wugurukire inema z'Imana, wugurukire n'umuco wawe, maze muri iki gihe turiko turasanganira ivuka ry'umukiza wacu yigize umuntu, vy'ukuri dusanganira iteka twatewe n'Imana yashimye gusangira natwe kamere. Nuze ubane natwe. Bikira Mariya mawe, nuze usenge hamwe natwe, nuze uninahaza Imana hamwe natwe, nuze utwugururira umutima wumviriza Imana iza kutuyagira mu ijambo ryayo, nuze udufate ukuboko udutambutse muri iri joro ritujabukana muri indi joro ry'imihezagiro ry'umwaka mushasha. Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirinahazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ivyo ushaka nibigirwe kw'isi nko mu ijuru. Uduha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurire ibicumuro vyacu nkuko natwe turekurira abatugiriye nabi,
ntudutererane ibitwosha nabi yamarudukiza kabi amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen. Fatima,
nibagutambire na Dawudi yaragutambiye abasore tumutambire na Dawudi yaramutambiye abatese tumutambire na Dawudi yaramutambiye gutambira mana wena Dawudi yaragutambiye gutambira mana na Dawudi yaragutambiye mana uri mana mana uri mana
Mana nye n'ubukomezi muvyeyi yamaho mutware w'amahoro ndemera Imana data rugira byose yaremye ijuru n'isi na Yesu Kristo umwana we w'ikinege umukama wacu yasamwe ndakubasha kumutwara achakona Bikira Maria yabaye kwikosera Mana yanjye,
Thank you.
none igira iduhezagire aya mazi, iduha umwaka w'umuhezagiro. Dusabe. Mana mushobora byose kandi wamaho, wewe washatse gutyorora imitima y'abantu no kubaha ingabirano y'ubuzima bw'amaho ukoresheje amazi abeshaho kandi abatyorora. Turagusavye nushime guhezagira aya mazi, twifuza ko adukomeza kuri uyu munsi, utugabiye umwaka mushasha. Vyongeye kubw'aya mazi nyene, nusibure muri twebwe imihora yose, ngo yugurukire inema zawe z'uyu mwaka n'iz'ubuzima bwacu bwose uduteganiriza, maze inema zawe zitwuzure, udukingira akabi kose gatyoza umutima n'umubiri vyacu, maze dushobore kukwegera dufise umutima utyoroye, kandi tubashe no kwakira neza urukiza uduha. Tubigusavye kubwa Yezu Kristu Mukama wacu. Abaririmbyi baratuja imbere baduterere indirimbo zuguha ibatisimu n'izugusanganira umuhezagiro.
turaza kuvyumva mu ijambo ry'Imana, tuza kwakira mu nkuka y'imisa kw'Imana idutuma guhezagirana, tubwirana tuti Imana niguhezagire kandi kuzigame. Imana rero burya yamaze kubitubwira ko imaze kuduhezagira. Abegeranye turamukanye, duhana amahoro y'Imana, kandi uno munsi ndabaremesheje ntawe covid ifata, ngo nuko yahaye amahoro mugenzi we.
Urumuremyi wacu dawe, tugeze ngaha ku bwawe, urakani nahazwa dawe, urakani nahazwa kuri Yesu Kristo waturungikiye kugira ngo aducungure, adukure mu buja bwa shetani, adushikane mu muco w'ubuzima. Urakani nahazwa dawe, urakani nahazwa Yesu we wagamburutse ukaza hano kwisi kugira ngo wibanire natwe. Urakani nahazwa Mukama Yesu, turagusabye udutwikirize amaraso yawe, maraso meranda ya Yesu, kaza udutwikire, kaza utwikire umuntu wese ari ngaha, kaza utwikire igihugu cacu, kaza utwikire ibihugu dusangiye imbibe, kaza utwikire isi yose, kaze maraso meranda ya Yesu, Kama Yesu turakuni nahaze wewe wadusiganye mutima mweranda kugira ngo abandanya tuyobora. Mutima mweranda turakuni nahaze ukuri Imana nka data na mwana. Uri Imana yibera muri twebwe. Ninahazwa mutima mweranda. Muvyeyi wacu Bikira Mariya, ni wewe karoro kacu mu kuninahaza Imana. Turagutumiye ngo uze kuninahaza hamwe natwe. Turagutumiye ngo ndutwikirize umutamana w'ubuvyeyi kugira ngo tuninahaze Imana taco twinona. Twashimana yacu kugira ngo tukuninahaze. Amen. Ukuri Imana muremyi wacu. Amen. Ukuri Imana itanga ubuzima. Amen. Waturemye ku gashusho kawe. Amen. Urakani nahazwa dawe mweranda. Urakani nahazwa dawe mweranda. Turakoranye nk'abana bawe. Amen. Nawe uri hagati yacu nk'umuvyeyi wacu. Amen. Urahejeje kuduha umwaka. Amen. Urahejeje kuduhezagira. Kuko turi ibiremwa vyahezagiwe. Urakani nahazwa dawe mwiza. Urakani nahazwa dawe mwiza. Twaje guhezagira Imana yacu. Twaje guhezagira Imana turemenya agashusho
agakirisho kawe tuguhezagira kuri Imana idukunda kandi dukunda urukundo twiharije uragahezagirwa dawe uruka kudukunda urukundo twiharije umwe wese wamurengukanye imbere yawe wamugabiye umutima wamugabiye umwaka mushasha wemerewe guhezagirwa umwaka wose kwa mashida yawe ibyiza utugirira ntibigira ingero ibyiza watugabiye muri uyu mwaka ntibigira ingero twaragwaye uradukiza abandi waraturinze twaripakije ntitwagize amaksida twaragwaje ntitwapfushije abapfushije n'abari ishaka ryawe ryarangutse twese turashira amajwi hejuru tuguhezagire tugize turi Imana yacu turi Imana y'urukundo turi Imana y'ubwiza bwose turi Imana tugateje umunsi Imana,
bose nimuririmbire umukama, nimuririmbire umukama, muhezagire izina ryiwe, nimuyage urukiza rwiwe uko bukeye uko bwije. Yesu turayaga urukiza rwawe, turivuga ubuntu bwawe, ukuri Yesu agira neza, ukuri Yesu yatugiriye neza uyu mwaka turangije. Uragahezagirwa mwami Yesu, ukuboko k'umukama kwaratsinze, ukuboko k'umukama kwarakoze ibitangaza. Yesu turaninaza izina ryawe, kuko ubukomezi bwuzuye mu kiganza cyawe cyeranda. Wewe muvyeyi wacu, wewe mukiza wacu, urakaninazwa mukama Yesu, urakaninazwa mukama Yesu.
Tugire Kristo ndabaramukije bakunzi bacu bakunzi b'ikinyamakuru canyu Agora TV jewe ni inkuru nziza Apollinaire murambona muri kano gatondo ka kare mushobora kwibaza muti mbega uvuye hehe nimwaba mwadukurikiranye neza ku mbuga zacu za Facebook na YouTube aha turi ni kuri Foyer de Charité yo mu Rukeco aho bita Rugori ni ku musozi wa Rugori
aho twaraye mu giteramo duterama kugira ngo dutangure umwaka mushasha mu giteramo turi imbere y'Imana. No kuvuga rero nkuko mwashoboye kugenda murabibona guhera ejo igihe cy'isaha 12 niho abantu batandukanye abakristo bavuye mu mihingo itandukanye bashika muri kino kibanza kugira ngo bashobore kurangiza umwaka batangure n'umwaka mushasha wa 2026 bari mu ngoro bari imbere y'Imana bihereza Imana. Nkuko rero byagiye biragenda nuko abantu barashitse mu gihe cy'isaha 12 hanyuma batangura kuvyina bahimbaza Imana, hanyuma ibyagiye birakurikira nuko twarose akanya ko kumviriza ijambo ry'Imana, hanyuma turaronka n'akanya ko gusenga dukoresheje ibisabisho birozari kuko twavuga za mwaramutse Maria tugashyirako n'intuzenya n'ivyibukiro, hanyuma yaho tugasubira tukagira animation nkuko mwagiye murabibona. Mu nyuma turonka umwanya wo kuronka imisa yabaye mu gihe cy'isaha 9, hari mu gihe cy'isaha 9 niho iyo misa yaba. Hanyuma rero muri iyo misa niho twashoboye kuronka nkuko bisanzwe bigenda, hakaba inyinjizo, ihereza, isangira. Hanyuma mu kintu cyagiye gukurikira nuko rero inyuma y'iyo nkuka ya misa yaciye isozega ubwo nyene haciye hakurikira gushengerera Yezu mu isakaramentu ry'Eranda. Yezu rero yaciye aronka akaryo ko gutemberera abakristo bari ngaho hantu muri icyo kibanza kugira ngo bamwakire mu mitima yabo. Arangije ikintu twabonye gikomeye gihambaye nuko Yezu wenyene ariwe yatanze umuhezagiro, kuko twari tumenyereye abasaseredoti aribo batanga umuhezagiro, ariko uno munsi nkuko muheje kuvyibonera Yezu wenyene niwe yagize ikimenyetso cy'umusaraba wenyene ubwiwe akaba ariwe yagikoze biciye mu isakaramentu ry'Eranda kugira ngo aheze arungike abantu basubire mu mihana yabo. None rero murabibona ni mu gatondo ka kare, ubu turi isaha 12 sinzi ko ziranakwira neza, niho tusozereye iyi misa iki giteramo, kuko cyari giteramo gisozerewe n'imisa yo kugira ngo tutangure umwaka wa 2026 duhagaze neza turi abantu bihereje Imana. Twabanje gukenguruka ku mwaka turangije turi bazima, none tukihereza Imana kugira ngo n'uyu mwaka tuzowurangize neza. None rero nanje ndifatanije n'abandi bakristo kugira ngo tubipfurize umwaka mushasha mwiza, umwaka w'amata n'ubuki. Ni mbere cyo nogaruka ko nuko padiri yasomye imisa ari nawe asanzwe arongoye kino kigo ca Foyer de Charité yo mu Rukeco, yagarutse ku kintu citwa amahoro. Amahoro yatwipfurije amahoro mu miryango, yatwipfurije amahoro mu gihugu, yipfurije amahoro akarere, yipfurije amahoro n'isi yose. None rero na jewe ndabipfurije amahoro. Imana ibahezagire, ibazigame kandi ibarabishe ko inyonga zayo nitugire Kristo.